Kati. Yes, King. Ile Kati yavuye he? Kuri Kati pe. Papa yagiye kwiga Belgique. Papa yize Belgique. Yes. Papa yize Belgique. Ahubwo nyene nani? Urabona ya wa munsi ngambira ngo iburayi erega nahavuye niyumvira ibyo nzokwiga. Uruka wa munsi ndiko ndakwereka hajya kuri ya tableau yanje nahavuye niyumvira rero. Cyangwa ngize master psychologie clinique. Psychologie clinique. Cyane nagira master muri informatique. Hama ngacamba na programmeur. Abantu bose bazaye ama projet mashasha bashanzanye ndo developer site yawe. King. Ndabashaje gaze ngaho. Kwe. Garuka hasi. None site yawe. Wewe watakaye. Muri informatique uzimo iki? Informatique na lettre twize kuri informatique. Ni wize communication none. None wewe utegerezwa gutora programme iri cohérent na ta formation actuelle, donc ivyo wize bijane n'ivyo ushaka kubandanya. Hamwe ni wakora dossier ukayipresenta ishobora nyene ugasigura nawe ukayisigura iri costo. Umviriza ndagufasha, siko? Je ndakwete ngene grande sœur yabize. C'est un ordinateur ndakwereka. Ok, on y va. Note mon profil académique. Aha turabonye profil académique yawe. Harageze rero aho turaba none quels sont les masters possibles. Urumva les masters possibles avec ton profil. Ça devient plus facile maintenant. Voilà, tu vois. Je devrais compléter mon tableau. Yeah, il faut élargir. Non? Thank you. À retenir. Lorsque je me renseigne sur les choix de mobilité étudiante, il faut faire un choix de programme cohérent avec son profil universitaire. Il faut se renseigner sur les débouchés de carrière possibles.